bavukanyi bakundwa b'Imana, mwebwe mwese mwamiza kumuzirikanyi kumviriza no gusabikanya ijambo ry'Imana ku munsi biciye kuri Radio Maria Burundi, ndi musangwa amahoro ya Kristo. Kaze twumvirize twongere tuzirikanire hamwe ijambo ry'Imana mu bisomwa twateguriwe kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ya 31 mu kiringo gisanzwe c'umwaka w'amasabamana Ecclesia, aho twumva Yezu adutumirira guca kenge no gukerebuka mu kurangura ishaka ry'Imana ka Paulo mweranda mu bapagani, kugira ngo twitegurire munsi w'ihamagarwa ry'umwe muri twebwe, iryo hamagarwa rya nyuma kuko tutawuzi. Ivyo bisomwa navyo ni ibi. Igisoma ca mbere tugikura mu ibaruwa Paulo mweranda yandikiye Abaromani mu kigabane ca 15 kuva ku karongo ka 14 kugera ku ka 21. Tuheze dusenge dusabikanya dusamiriza izaburi ya 97. Injiri y'uyu munsi tuyisanga mu njiri ntagatifu yanditswe na Luka mu kigabane ca 16 kuva ku karongo ka mbere gushika ku 8. Mukamana nzima yagira igihugu c'abana bawe bariko barakumviriza. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abaromani. Nshuti zanje, jewe ubwanje ndazi neza ivyanyu, ko ubwanyu nyene mugira ubuntu, mwuzuyemwo ubumenyi bwose, mushobora no guhanurana. Ariko rero nimba mbandikiye nshira amakenga mbere kuri bimwe bimwe, ndabigize nk'ushaka kubibutsa gusa, nkabigira kubera ryateka natewe n'Imana ryo kuba umusuku wa Kristo Yezu mu bapagani, umushikiriza w'inkuru nziza y'Imana, kugira ngo abapagani babe ishikanwa rishimwa mu gutagatifuzwa na mutima mutagatifu. Ndashobora rero kwininahaza muri Kristo Yezu kubera ivyagizwe n'Imana, nkako sinokubahuka kuvuga ivyo Kristo atankoresheje mu majambo no mu bikorwa, kugira ngo abapagani baze baganduke kubera ububasha bw'ibimenyetso n'ibitangaro no kubera ububasha bwa mutima w'Imana. Uko niko nahanutse Yerusalemu ngashika Iliriya ndiko ndarangura inkuru nziza ya Kristo, ariko nitwararitse kumenyesha ya nkuru nziza aho Kristo atari bwavugwe, kugira ngo sinubake kwitanguriro ry'abubatswe n'uwundi. Uko niko nahanutse Yerusalemu ngashika Iliriya ndiko ndarangura inkuru nziza ya Kristo, ariko nitwararitse kumenyesha ya nkuru nziza aho Kristo atari bwavugwe, kugira ngo sinubake kwitanguriro ryubatswe n'uwundi, maze bimere nk'uko byanditswe ngo abatari bwabibarirwe bazobibona, n'abatari bwumve bivugwa bazobitegera. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Jinira Umukama akabyino gashasha, kuko yakoze ibitangaza. Urukiza turukesha we ruva mu kuryo kwiwe kweranda. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Umukama yaramenyesheje intara ziwe z'amahanga yuko ari wakiza, kandi yuko ari we ntungane. Yaributse ingene yakunze n'ingene atazohemukira umuryango wa Isirayeli. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Bakavantara bose bariboneye ingene Imana yacu ikiza. Wasi yuva ukagera, komera amashi Umukama, samiriza akanyamuneza. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Ivyo dusoma mu njiri ntagatifu yanditse Luka. Muri rya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati, habaye umuntu w'umutunzi yari afise umubwiriza. Uno rero baramumurega ko ngo aramusesagurira ibintu. Shebuja rero aramuhamagaza amubaza ati, mbega ivyo nkumva ko nibiki? Nyereka rero ingene wandinganirije ibintu, kuko kuva uyu munsi utagisubira gutegeka mu vyanje. Uno mubwiriza nawe yumvira ati,
mbe bane nza kubigenza gute ko databuja nkuye kuco nahora nkora? Nje kurima numva atamagara, gushera naho vyontera isoni. Ariko ndabonye noneho ngene nza kubigenza kugira ngo umunsi navuye mu gikorwa canje ndonka bazonsembereza. Ahamagara rero umwe mu bari bafitiye umwenda shebuja, abaza uwa mbere ati, databuja umufitiye umwenda ungana iki? Aramwishura ati, impanga 100 z'amavuta. Uno mubwiriza nawe ati, fata ikete ryawe, icara wandike n'ingoga 50. Yongera abaza wundi ati, weho mufitiye ibingana iki? Nawe ati, ibikemanya 100 vy'ingano. Nyamubwiriza amusubiza ati, akira ikete ryawe wandike 80. Shebuja rero atangazwa n'ubwenge uno mubwiriza w'igisuma yagize, kuko abakurikirana ivy'isi basumvye ubwenge mu vyabo abakurikirana umuco. Nitwakire, tuzirikane kandi tuzigame iriyazwe na Kristo. Bavukanyi bakunzi b'Imana mwese, mu kuzirikanira hamwe ry'umukama ahejeje kutuyagira, nimuze twugurura imitima yacu, maze mutima mweranda ari dutahuze kandi adushoboze kurizigama no kurigendera, ntibibe vyo tumenyera kumva gusa mu buhinga bw'imvugo iryohoye, ariko ribe vy'ukuri imfungurwa y'ubuzima bwa zina mu Kristo wese. Mu kuzirikana rero bino bisomwa vyeranda, mu nkundire twibande cane cane ku gisomwa c'inkuru nziza, aho twumvise Yezu akoresha imvugo isa n'idashoboka, idashoka itahurwa bisha na bisha. Twumvise umugani w'umubwiriza mubi, Yezu akoresha imvugo ihungabanya integero y'abafise ukwemera kuri ku rugero ruto, umve namwe. Shebuja rero atangazwa n'ubwenge n'umubwiriza w'igisuma yagize, kuko bakurikirana ivy'isi basumvye ubwenge mu vyabo abakurikirana umuco. Mu gukoresha imvugo bene iyo, Yezu ntashatse gushimagiza ububisha bw'uwo mubwiriza, ariko ashira habona ubwenge bwo gutegekanya kazoza afatiye kuri kubu kiwe ku vyategerezwa kumushikira. Haguca atuna bugatondera ngo arera amaboko mu kurindira vyagira bimugweko. Uwo mubwiriza yaciye nyabuna yikora ku buhinga bwiwe bwo gutegekaniriza kazoza. None inyigisho y'ubuzima twokuramo tweho dufatiye kuco turi, kuvyo tubamo no kunyifato zacu, izo nyigisho zobizihe? Nivyo twaramenye Imana turaba Kristo, ariko ivyo vyonyene sivyo tworata. Mu vyo twemera turavuga tuti nemera ubuzima budahera canke buzokurikira, ariko umuntu avyihwereje hafi umengo kubukorera kubwitegurira sivyo biza imbere, kuko uraviye n'abantu birukanga mu vy'isi umwanya munini ugaheberwa amatungo y'ivy'isi canke ibiryohera mu mubiri bitamara n'amasaha menshi, uretse ko bikabura ipfa gusa. Womenga ubuzima bw'umuntu bwoba burangirana n'uburyohe bw'iyisi canke bw'ivy'iyisi. Mbere wihweje neza ibintu uko biri, aho n'abantu badatinya kwicana canke kudodoberezanya kubera amaronko, womengo nta ba Kristo bakihari. Abantu bararaba ntibabone kure ngo bategekanirize kazoza. Benshi bamarira izuba rimwe, bakitwararika kwihagira ntaco yimena, kuko womengo ntaho tuva ntaho tuja. Yezu aradutumirira guca kenge, kunagura ukwemera kwacu, ngo twitegurire ka kanyamuneza kadahera mu ijuru, mu gutunganya neza ivy'isi bitadutwaye umutima. Uwamaze kwegeranya amatungo atari make, ntatwarwe no kuyarabaraba no gufurahira muri yo nk'uwashitse canke nk'uwakwije, na cane cane ko atawukwiza kuri iyi si, aho amatungo aboneka biciye mu mayeri, mu busuma, mu kunyaga abandi hakoreshejwe igikenye n'ibindi. Abigenza gutyo nibararamura amaso, baca kenge, bace bugufi,
kuko ivy'isi bishira umwanya kandi nta nyungu yavyo kuwashize Imana ku ruhande. Ubwo urya mubwiriza twumvise ntaco yarabuze kandi ntiyari kwibaza ko hari co munyiganyije, aho yibaza ko yashitse urugo, kugira ngo nawe ntuzotangare ibihe biguhindukiyeko, aho ataco uri bukore nk'uwo mubwiriza. Muvukanye, wumvise y'inyigisho, garuka ku Mana uyihe ikibanza ca mbere aho uri no mu vyurimwo, kugira ngo izokugarukira abantu baguhezeko, abantu bagukuye kw'iminu. Ivyo utunze ubu ni ntizo y'Imana wahawe ngo utunganye mu rukundo n'icubahiro vy'abandi bantu nkawe. Ubitunganije neza uzoba uriko uricira ya nzira y'ubuzima budahera, ariko niba bitunganye uko wishakiye naho uzotangara biguhezeko canke uvyambuwe n'inyatsi idateguza. Fata umurongo nyawo mu kwiyemeza uti kuri iyi si uko mba kose nzokora ikibi, ivyiza vyose vyaheze navyo ntibihera. Nawe muvukanyi bwakubiye kuri iyi si, nta joro ridaca, nta mvura idahita. Raramura amaso, kirutsa umutima werekeza umukama. Nta wamwazambiye ngo azeruke, nta wamuhanze ngo ahongorwe. Mukama, nkomereza ukwemera, ukwizigira n'urukundo, unyigishe kubigendera no kubisabikaniriza abandi umwanya nkiri kuri iyi si. Sinigere nimenyera mu kwirukira mu vy'isi, ariko ngendere mu nzira ijana iwawe, igana iwawe. Nyoborwe na mutima mweranda, ngo mbishikanwa rizima wakira, rigushika ku nyota. Amen. Imana